rero urabona ko hari abantu bagumye bandoma ku rutoki. Hewe ntunkoroke nukuri narasenze umukama inza numva binsizemwo baraza kwandika muri commentaire ati asubiyemwo naka. Salamu alaikum nukuri sheri ntumbona kuri wagitsa hapi nkerefona none nkerefona kuri apere video Jitegeme King Abracadabra Rafaneke msiba wa dansa ba Boss Hero Frojo. bakunzi ba Mijo Talent Je maze guhebana n'abakobwa barenze 10 kubera Natasha la boss nukuri la boss I love you iyo bija hose nukuri ni jewe salamu alaikum ahantu murahandurira hirahi irara ego nukuri kubera na cyakiza corona virus. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herereye canke bivanye naho urabira ikiganiro kuri micro uri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa cameraman wacu atoze ameze neza yagufasha itaramuti dog. Today rero murabona ko twahinduye akarere ku bwanyu twaje kuvugana canke kuba twabazaniye umutumire witeka novuga yuko ari umutumire akora ibintu bidasanzwe hano mu gihugu cacu Burundi ntako tagira kugira ngo ateze imbere Uburundi canke impano afise n'impano ikomeye cyane no msi rero hari ahantu twamubonye yatubwiye ko tumusanga ariko bibaye ngombwa yuko duhindura location kugira ngo twamusanga bimeze neza mugumane natwe rero kugira ngo mubane uwo muntu twabazaniye uwo ari we abantu benshi bamuzi yuko ari umuntu gucya na Natasha la bomba la noma reka rero mudukurikirane kugira ngo mumenye neza na neza umuntu twabazaniye ninde akora ibiki n'umurundi canke n'umunyamahanga byose maza kubimenya mudukurikire cyane. Voilà umuntu rero nabemereye yuko nabazaniye canke nari nabwiye ko nabazaniye reka tumuhe kazo kuri mikro zacu ni rya mbere tukanye ikiganiro tumubaze utubazo kamwe canke bubiri bibaye ngombwa nivyo mushaka byose reka ndamuhe kazo rero kuri mikro za Mijo Talent TV abaramutse canke agirisha babwiye namahoro. Namahoro. Umeze neza? Ndakubona umeze neza. Nanje ubwo ndakangutse kwanza none mwamenye gute ko ndi ngaha? Bo twamontewe. Cyari umuntu yababwiye ko nicaye ngaha. Twamontewe ne twagize nabi. Egufise abakunzi benshi. No kuvuga bamenyesha makuru. Sinzi uburyo no bavugamo. No kuvuga aho umuntu agiye muguma mumukubita za kwa amaso. Ufise abakunzi benshi kandi urazi cyane. Hari umuntu yakubonye arambwira ngo naka ndamubonye ahantu. Mvuga ubona asa n'uhatinda cyane arambwira ati ego arahate asa n'uhateba mvuga ati reka kwana ari hafi yanyu gatonya mvuga ati reka ndamuzire ndazi ko atatswima ikiganiro antuka nawe ucura kwakwanya kwa kundi nyeretse ndabigusaba nawe ntiwango sawa reka rero ndamutsa abakunzi Salamu alaikum bakunzi ba Mijo Talent Salamu alaikum aho hantu murahandurira hirahi irara urabona nanje ko bamvumbuye ariko rero si byiza nzobarogesha. bakunzi ba Mijo Talent TV mwamubonye noneho mucamo mwibwira umuntu nabazaniye wariwe ni umwana w'umukinyi wa ninde niko bakunze kubivuga ni umwana w'umuhungu w'umukinyi wa ninde hajya yitwa nde? Adrienne Adishu ako ni kusize ko kiwawe Adishu okay ego ntago mwihenze ndi umwana wa Adrienne rero byari bishitse ko nza guteramira ngaha ariko ndatangaye kuntu mwiyumviye ko no bandi ngaca ngo umuntu yambonye agacaza kubakura urumva nuko rero gusa ndaryohewe cyane kuko abari ivyiteka kubona ko hari abantu bagukurikirana rimwe na rimwe naho ugiye baba bavuga ati ujya muntu yinjiye ukazokora amafuti rero bazoca bankoropa. bakunzi ba Mijo Talent TV amazina yiwe yahawe n'abavyeyi hari izina sinzi ko ari tazirano canke ari izina ry'umwuga Abracadabra
Uvuze nabi. Abracadabra. Nijitegeme King Abracadabra arafaneke msimba wa dansa babo Siro Frojo. Yararivuze nabi. Uyenzi rimwe. Ayo yandi ntaye narinzi. Sawa iyasubiremo ntaco. No bivamwe. Havye no bivamwe vrema. Ayo niyo mazina rero nahawe umwuga y'abavyeyi nayo bazoba barayamenya ntaco. Amazina yo kurira imikashi. Kurira imikashi ni King Abracadabra. Urambeshe kurira imikashi yawe ni sawa ndakurungikira amafaranga nsanze atari iryo zina ca ndabiheba. Yego usanze atari iryo zina ucubiheba. Nabinyemereye. Arige no rivuga. Arige mugare rero ayo mahera hakono yahushe. Reka mvuga iti amafaranga yaguze umwana w'Imana vrema. Je banyita niyo nkuru jamaririza. Ndamuzanye ku mafaranga. Simavure ndayahomba. Ubwo wagiye uraza ubuzima ni hatari. Ubuzima utagira inoti. Bari ngorane. Abantu benshi bakuzi nk'umwana wa Adrien umukini wa ninde kandi ari byo wamenyekanyeho cyane. Kubera iki woba wibaza impamvu wamenyekanye hari ibintu byinshi wakora ava kandi novuga yuko ari n'ingabirano ariko twagiye kukumenya cyane aho usubiyemwo ukungene Adrien avuga canke ukungene uraje no kumuraba turabona amafoto menshi ugaposta wagiye kumuraba kenshi turavuga ati yego koko n'umukunzi we canke n'umuhungu wiwe ni kubera ko wamenyekanye avant tutari bwakumenye wari mu biki wakora ibiki wakora ibijanye n'ibiki mbona ukuvuga uno munsi isi yubakiwe ku kintu bitwa mu kinyarwanda no baza bakunda kuvuga ngo guhanga udusha canke gukora ibintu bishashe sawa rero bwa mbere je nahora nkina film kandi n'ubu ndazikina ntazo ndavamo kandi ntago nitegwe kuziheba rero narakinye ndakina film cyanavuga why gute nto kwicara ntegura kandi kantu gashasha rero akantu gashasha nahise mbona kanyugururiye imiryango rero iyo miryango kimfasha no gupushinga ibikorwa by'iwanje rero kugeza uno mwanya abarundi canke isi ico yubakiye ko uno mwanya nagikeneye ko umuntu azana ibintu vya kera isi ikeneye kuzana ibintu bishasha rero kajya kantu nakazanyemwo kugire kambere gashasha urabona ko katumye n'ahantu nembera k'abantu bavuga ati ngujya muntu yagiye rero ni nayo mpamvu kandi nagira ndanabatangarize ko atari Adrienne gusa ngira ndabazane n'abandi bantu nza ndasubiramwo amajwi urumva nza ndasubiramwo amajwi binashobotse nze ndakina nisanisha nk'abo bantu urumva icambere mbehoho nta foto mu mazi imisi mubona isirikira nambaye nk'abigeme turaza kuhagera we rindiye turaza kuhagera wisanishije nani nukuvuga ho hari ikintu ku munsi mukuru w'abakenyezi cyane oya nta wari wanaheze je rero hari ikintu nshaka kugira impamvu kuko ifoto ndinze ndayirekura jewe kuri jewe hari ikintu bivuze kandi ni muhaza murayibona muze muyiha agaciro kanini hari ikintu bishatse gushaka kurekura gishasha kimeze neza yeah. Uratubwiye ngo wamenyekanye canke birazi yuko wamenyekanye kubera yuko wasubiyemo umukinyi wa ninde ariwe Adrien barakwitira nuko n'umuhungu wiwe ukaje no kumuraba kenshi turabonye ko umubaha hafi kenshi nk'umuhungu wiwe koko apana vyindi byo kuvuga gusa ariko urabikora no mu bikorwa kubera ko wahisemo gusubiramo umukinyi Adrien tukaba tuzi ko hariho abandi bakinyi benshi canke hariho abandi bantu benshi bari gusubiramo bigatuma umenyekana kubera ko wahisemo Adrienne naramusubiyemwo bitewe n'ukuntu simvuze ko abandi ntabakurikirana ndabakurikirana ariko Adrienne navuze n'umuntu twebwe nk'ugwaruka amaze kubona ko hari abantu bamushigikiye mu kugenda basubira mw'ibikorwa yagiye arakora biramuha inguvu bikabona ko neza ishusho yahaye igihugu canke ivyo yakoreye igihugu bitapfuye ubusa rero ujya n'umuntu dukwiye gusapotinga mu buryo ubwari bwo bwose umuntu ashoboye nabantu bafashije igihugu kuko je ndibuka ndiko ndumviriza ninde zabo twebwe ahantu twaba mu gakaritiye twabamwe wasanga umuntu atunze radio ari umwe ugasanga rero abana bo mwako gakaritiye twirunze kuyo muhana no kujya gufungura bikabagora kubera tuhari urumva
nkaguma nkurikirana rero bitewe n'impanuro yagiye aratanga canke n'ukuntu yatinga kuri sene yiwe byarangize motivation ko no gerageza kumusubiramo. Simvuze ko nabandi no basubiramo, navuze ko ngira ntangure no kubazanira abandi bajya bakireko ndicara nkumva neza ko bindimu, ariko ujya byarabaye ngombwa ko ndamuhagarara ko cyane bitewe n'impanuro agenda atangana cyane mu kino bya ninde. Reka ndakubaza akabazo kaguca, byagufasha umwanya ungana gute kugira ngo wige irya ryiwe? Ni kihe kintu wafatiye ko cyangwa kugira ngo wige ukungene ritme igenda, ariko aravuga afise ton yiwe ukungene avuga, byagufasha umwanya ungana iki kugira ngo ushobore kubifata? Kuvuga ukunyene nukuri je sinovuga ngo byarangoye, oya nukuri narasenze umukama inza numva binsizemwo kugatima, nza numva ngo cwe nahise nsanga na nyene byose ndabifisa, rero nta ngufu nasizemwo, ahubwo ubu niho ngira nshiremo ingufu mu bandi nsubiramwe abandi aguma akomeza kuntangaza. Ndakubaze mu bakinyi baninde ego hariho Adrienne, hari undi muntu ushobora gusubiramo? Mbo barahari, ariko so navuze ni surprise kuko nshaka nzozane nje ku bwanje nzoyita nka album y'abantu, yego nzoyita nka album ndiko ndarunda muzoza murabona episode wundi ati none uyu muhungu. Nagusabye bashiremo kabaza, baraza kwandika muri commentaire ati asubiyemo naka, atari Adrienne ari uwundi muntu. Nibiyumvire uwundi muntu muri ninde. Oya vuga ton yiwe, baraza kumwandika ati asubiyemo naka. Oya no aho no bamenye ubufu. Ni umenye ubufu, uvuze ko hari abantu benshi bazaniye mwabo bashaje, ndashaka kumpemo umwe akantu gatonya gusa acavuga ati asubiyemo naka, bumve yuko vyohura canke ari akantu wokongera mu canke ukuramo. Hewe ntunkoroke. Mbo none nkubu mvuze ijwi cy'igikabo none gamota aho hantu uri basi bazoca bumva uko basandanya. Mbo ari abantu benshi nzozana none nkubu ko bambwiye bucuja kukina muri ninde babimbariye none naduga kandi je nshaka kugira surprise kubera ijyazo bari audio ni nkuko nzokina nabayisa kubu sinzi baca bamu. Donc sakubu abuze urashaka kuhamubera. Ego rindira none wibaza ari imisi sigaje no nguri urafise imigambi yo kujayo gukina canke? Barampaye karibu, ega ndi umwana wabo. Ego ndi umwana wabo. Uzagenda usubiramo usubirira mukecuru hariya. Mukecuru no mu bagabo, ega no mu bagabo ahantu kumubona nijijisha ari habonzi haje nuko. Reka ndakubaze aho watanguriye canke aho ugeze ubu unye, urabona ko hariho ikintu ciyongeye ko canke uvuga uti aha vraiment ndagikesha umutamakazi Adrienne kubera yuko yaratumye ntera imbere mu kumusubiramwo, canke hari akantu vraiment mvuga ati aho natanguriye ndavye kugeza ubu unye hari ikintu ciyongeyeho canke ni hahandi? Mbo icambere novuga ku mufuka nta kintu kiyongeye, ariko bazi y'abafana nari mfise haraje feedback nyinshi z'abantu ba felicita. Rero kuba uno mwanya ndekura video ikaja ku rubuga nkaronka abantu baravye iyo video bashika mu 30 ni intambwe nkabona ahandi nkoze byose nuko ni intambwe. Rero novuga rero Imana ishimwe kandi kuba twarahuye tukanakorana n'ikiganiro abantu bacakiranye igishika. Sinzi ko hari imigambi uba hehe? Uba majani? Cewe mba mu Cibitoke cya Rugombo, hajya mu Rugombo nyene kwivuko niho mba na nubu nzoca nsubirayo, usibye ko narinje novuga je narinje nk'umuvakansi ibujumbu mu diaspora. Mu diaspora mu diaspora avuye mu Cibitoke. Ego rero urabona ko hari abantu bagumye bandoma ku rutoki, rero niyo nsanzwe mva
n'ubu ngira nje gukora ibintu bijanye n'amasanamu y'amareresi mashasha. Maresi mashasha nibutsa ko n'abantu bogerageza kuza baradukurikirana baciye ku rubuga banditse Hasani Kazo, baca babona ibikorwa byacu byose, amafilime ahanura nayigisha. Uyu mwuga wawutanguye ryari? Uyu mwuga neza na neza nagiye kuwutangura kwinjiramo neza mu 2015. Inyuma y'ibihumbi 2015 imbere 2014 13 12 wakora ibiki? Ico gihe nari nkiri muto, novuga nari ku ishuri, ariko so naravuyeyo ndakorera ubuzima bubayabaye abantu, nkorera abantu na n'ubu ndica abakora ndose abompa akazi no bakorera nuko nyene. Ariko rero ntago navuze ngo ngiye mu ibi vyasana nce mpeba nabijya. Tafite maisha suko mwanaume ndiyo. Reka ndakubaza tugaruke kuri ya foto bavuga ngo yasirkiye. Twarabonye amafoto asirkira ku mbuga bavuga ngo hari umutipe yigize umukobwa. Je nkibaza ati kumburengirana umutipe yakoze ifoto yambaye imyambaro y'inkumi canke y'abakenyezi kujya munsi le 8 mars. Voilà, nanibaza ati ijya foto yasohotse ujya munsi nyera, ariko wambwiye ati sujya munsi n'undi munsi ubyanaheze. Kubera iki wese mujya foto? Mbo nukuvuga ijya foto impamvu nayisemwo ni kubera hari gikorwa kigira kize gisa nabijya nari nakoze, ndashobora kuza ndo mwigeme bakitega uko nyene enzoza nsa kujya nyene mu kibano muhira abavyeyi sinzi sheri yavyakiri ko ndavuga sheri nukuri sheri ntumbona kuri wagitsa hapi nkerefona none nkerefona kuri apere video twiyagire hama rero nzodeka subire ndeke urabibona nawe. Badeka gute? Bagira nkuku barerembura amaso suko none. Baguzi ba mijo nayiko ndakubaza ati feedback zabaye kwijya foto mu kibano sheri mama sinzi kubisa abavyeyi babibonye gute canke bari bavyiteye? Icambere bararyohewe na mama ari mu bantu ba supporting ibikorwa vyanje, bararyohewe. Kandi ikindi novuga ko abantu usivye kuri commentaire imwe nigese kubona bro wabaye umupede, ndabwira bo mupede gute tika bakobwa bo bambara amapanaro kandi nawe urayambaye. Oya none si ipanaro ni haremewe abaho? Oya no yiguhawe yambara. Yego. Urumva incha rero ndavuga none ka bakobwa bambara amapanaro n'abapede basi acaravuga biraboneka narika natwe tuze turambara vyiwabo. Kandi kwambara hariho wowe uri umuhungu hari ukuntu wo kwambara ijya muzu y'abakobwa ni kubera kuko twe turinze tuzambara nuko dufise isura nkiza abakobwa. Yego kuko yego from mana Leka ndakubaza kakabazo kandi abantu benshi ndazi ko bagafise ku mutima canke bataragira ibako ryo kuhura nawe ngo bakakubaza. Reka mvugire benshi na je nivugiye. Wowe ufite imigenderanire nabaki na Natasha la bamba la noma la maz. Natasha la namba la bamba la amazi la monato la bruschette la saucisso la munato. Mbona kuvuga uchubisanisha niri zina janje jitegeme King Abracadabra Rafaneke msiba wa dansa ba boss hero frojo. Urabyumva ko twese dufite amazina agiye abyibusha. Rero Natasha ndumufana wiwe kandi ndi muri timu yiwe ya Natasha. Rero Natasha ndamukunda nk'umuririmbyi kazi abikora neza, ndamukunda nk'umuririmbyi kazi akunda abafanzi, ndamukunda nk'umuririmbyi kazi akunda kiremwa muntu, yoba uri hejuru yoba uri hasi ndamukundira ico ku gaciro yampaye nako yagiye araha abandi nakazoha abandi nakazogaruka kama nico kintu jewe Natasha ndamukundira. Rero jewe ni nayo mpamvu ubona ku marezo sosiyo yiwanje usanga hariko ibikorwa vya Natasha. Kandi nagira ndanagutangarize ko neza je maze guhebana n'abakobwa barenze 10 kubera Natasha. Shira kuri profile ya WhatsApp ntigikunda ni Natasha, shira kuri profile ya Facebook ntigikunda ni Natasha. Abo bagiye barankatira bitewe n'ivyo.
ndamukunda arafise ikintu yamariye mu buzima bwiwa. none bakwagiriza ko ukundanye na Natasha cyane. Oya ahubwo baca bimagina bose ndabakunda urumva mpagaciro Natasha paraporo yabo rero hajya umuntu arinze yihaya ahaya umuntu nuko hari ikintu aba yaramumariye ya nuko kubona uhebwa canke n'abasheri canke nta migambi ufise kuba nzokubaka ninakura. turakura Oya muno mwanya nturakura. oya ndicara umwana fam. Nico gituma shout utemera ko ushaka kuba kuri status za canke kuri profile. Oya yesu kuvuga ivyo nihagera tuzotangaza muzobibona ego. Natasha muno mwanya nihe message umuha hamwe yorabika ikiganiro canke hamwe yobona hari abantu benshi batazi imigendanire mufise uravuze ngo ni byinshi akumariye urashaka kutubwira nka kimwe mu bumaro bwinshi akumariye woshima kuvugira kuri rezo social mu bumaro amariye mu mvugo mwumvise muca mwumva ko hari ikintu amariye ariko nagira ndamushimire si ngombwa ngo ndabitangaze ni ibintu nawe yanka ni ibintu yanka kuko hariho n'abantu bajyaho usanga bariko bamuvuga nabi canke iki ukibaza ngo namahera bayatanze canke bamuvuga neza ngo namahera bayatanze oya twe turazi icyari ni nayo mpamvu tumuvuga uko ari rero Natasha la boss nukuri la boss I love you I love you nukuri urazi ko ndagufana urazi ko ndi umuhungu wawe Natasha nukuri jewe nzokwama inyuma yawe ni wampaye agaciro mbe aha bahitwa mu Bujumbura ndamanuka abantu bagaca bamenya nukuri I love you Imana iguhezagire cyane muzunga atakunyonga oyaye mvuze gwa rukundo rw'umwana n'umuvyeyi abandi baca biyumvira ibindi urabizi yabo bo kwiparatura nibareke nego uduteguriye iki canke uje utuzaniye iki turavuze kuri mu bikorwa byinshi kandi yaje hano i Bujumbura aje mu bikorwa cyane cyane ama interview gutanga ibiganiro ku maradiyo n'ayandi ibaza arico camukuye hari yanye antukangira hari ikintu waje utubwira ati mwitege natwe utubwiye nuko nagira ndabamenyeshe ko abakunzi bacu nta ndwi ishobora guhera ntarekuye ikintu gishasha hari filime igirize izoba ije ivuga ku bantu barungika abakobwa muri Oman bakabahebesha amashuri kugire baronka amafaranga ariko tugaca dusanga ejo canke hirya ejo ingaruka ziragarutse kuri babana ubuzima bubaye nabi nongera nshimira cyane n'umutama bitwa Asani Kazobagora niwe yamafata mu mugongo niwe yabonye ko mfise tala mu banyarugombo barenga igihumbi arahaguruka aravuga ati reka ndagufata ukuboko mwana w'umuryango simvuze ko ndi muri management ntayo ndimo n'ubu hobonekana uwunda mfasha imiryango iruguruye hobonekana abantu dukorana imiryango iruguruye kuko tala zirahari cyane n'ubumeruka gusohora filme yaje ku izina jewe nari umusiti uwo twakinanye ari sheri wanje ndamubwira ko nkora kwa muganga ariko ntiyatahura ko kwa muganga hari bisata byinshi yibaza ko ndi umuganga warabibonye ijya yaraje abantu bayakiye neza nubwo hariho ubukosa bwinshi bwabaye mwitegurwa novuga mu bantu bayimonse nongira nsaba imbabazi cyane kuko hari abafana bagiye bambarira ati uko twari tukuzi ko atari ko watinze rijya sikosa ryanje nabantu bayimonse nabi rero ndashima Imana kubera yakiriwe neza kuko ndageze ku bihumbi 200 hejuru by'abantu bamaze kuyiraba yego ndibaza yuko abafana bawe ntibacika intege kuzomvo na cyane cyane abasavye ikigongo gutahura ikosa n'ivyi ego kuko barazi iconde ya ego bakunzi ba Mijo Talent TV umumvise umuhungu wanyu canke umuhungu w'umuvyeyi mukunda cyane ariwe Adrienne umukinyi wa ninde ariko aragira mu zabukuru canke ariko bavuga gute bavuga ko igiti kiruma kikabisa ikindi ariko bisa wewe oya aje nahatobisa jewe hariho abandi yobisa ariko rero iyo bija hose
nukuri ni jewe ego ariko ndamwifurije arambesha ego nukuri kubera na cyakiza coronavirus cyari cyaje kivuga ngo kizotwara abantu bakuzakuze k'Imana yabikoze rero agasigara nukuri ibasha tukomeze kumusengera kumukama ego nukuri hanyuma rero nawe reka ndamubwira atayirabyiyo ego hama abantu rero bariko baraturaba kuri Mijoti ni Mijoti talent nukuri salamu aleikum salamu aleikum aho hantu murahandurira irahi irara hanyuma rero umukama bahezagire ayirabyiyo sawa murakoze cyane suko none nuko ndabwiye ko ndabakunda cyane utarafyonda subscribe please turagusavye bikore kugira ngo dutezanye imbere canke muteze imbere ugwaruka rw'u Burundi kugira ngo ruhakaze abandi sivyo none u Burundi bubandanye butera imbere sinzi ko ugomba kuguteza imbere nawe yoca he kugira ngo aguteze imbere icambere yoca kuri channel yanje ya YouTube wandika King Abracadabra na Instagram nuko na Facebook page yanje nuko yani akaraba ibikorwa byanje nongera mpamagarira abantu kuko je ndakenye cyane from aba boss cyangwa umuntu wese afise umutima cyangwa n'ufise talent baze tuyunge tuze turakora karuna kingenzi urakoze cyane tukubwire ngo turagukunda cyane ciao ciao